Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Hervé Niyuhire. Chuti namwe bakunzi ba radio RPA baje kubaramutsa ntunga n'abayikaze mano makuru avuga kuri no munsi wa kane igenekerezo rya 9 Nzero umwaka wa 2025 tunayibutse yuko RPA mudukurikira muciye ku buhinga ngurukana umenyi kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu OBI ingingo nkuru zigize ano makuru akaba arizi zikurikira. Amatohoza radio RPA imaze gukora arerekana ko imvugo z'ibirushane umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akoresha kubijanye n'ikena ry'igitoro mu gihugu yubafise intumbero zo guhisha ubusuma bukorwa n'ishirahamwe Prestige ry'umukenzi wiwe. Ubwinshi bw'abandura indwara mu ikambi y'impunzi z'abarundi inyarugusu mu gihugu cya Tanzania irahagaritse umutima izo mpunzi ni mu gihe n'abagwayi batari ko barahabwa imiti uko bikwiye. Nayo mu kigabane ako hambere mukurikira ku minsi yose ya kane uyu munsi tubashikiriza igice cya kabiri kiba yagira kukungene aho hambere ahise bajya umwaka mukanya inkuru imwe ukwayo. Izi ni biki numvaga yemwe reka amakurati n'agahinda gusa mu bisata byose n'amarira n'imyidogo biharangwa. None Kapitori nawe ivyo bituruka kuki? Umve basha namwe ngo bituruka kuki? Mwene mwumva ko biterwa n'intwaro mbi. Intwaro mbi no kuvuga iki Gasaruvato? Intwaro mbi naho ubona atagisata na kimwe gikora cisunza amategeko bituma igihugu gihungabana mu bisata byose. Makura hajya wumva bavuga ko nyakwigendera perezida nkuru nziza yagandaguwe ahawe isumu n'abamusubiriye ubutungane ntibugire ico bubikorako. Umugwiza atunga Jackson Simbananiye batazira kirahwata akagandagurwa kakaba kamizwe n'ingoma n'uruhara yagize mu rugamba rwa CNDD-FDD. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwa ziriki. Muganga Christophe Sahabo amaze imyaka 2 mu munyororo atarubanza rumwagira azira umunoho wakagwi k'abategetsi. Ivyo byose bituma ata muntu numwe asubira kwizera ubutungane. Emwe sivyo gusa warumvise bavuga rugomero rwo kumpanda gwanyuruze imiliyaridi 54 zari kugubaka zikagabugwa n'akagwi k'abategetsi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yavugwamwo ikarangira hagaritse amatoza kuri yo dosi. Bibuke ya mamiliyoni 120 y'amadolari yanyurujwe n'ishiramwe Prestige mu rudandazwa rw'ibitoro. Havugwamwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline. Ubusuma mu gisata c'ubutare ivyo byose bituma haza ubukene, ubushomeri, ubukene bw'imiti, tutibagiye ikikagurika ry'umuyaga nkuba, ubukene bw'amazi, isukari, igitoro coco. Emwe twarumiwe. Yo ndatahuye bayo ivyo byose bigasonge gusibe n'ubusuma bwama bwibonekeza igihe cyose amatora ageze bisigura ko twamado twagwa nabo tutitoreye. Ubu rero ndabonye igituma ibi byose bitigera bitorerwa umuti. Erega yemwe inyinshi zova muri twe bw'abanyagihugu. Ndasubiye kubaramutsa nkuko meje kubabwira mu ntango zano makuru. Imvugo z'ibirushane Perezida Evariste Ndayishimiye akoresha ku kibazo cy'ibura ry'igitoro zigamije guhenda abarundi n'izindi nzego z'igihugu kugira ntibamushire mu busuma buba buriko burakogwa. Muge yijeje abarundi ko bagiye kugurira igitoro ku isoko ngo kizimbuke. Amatohoza ya RPA yerekana ko Evariste Ndayishimiye yabeshe ahubwo ishirahamwe Prestige ry'umukenzi wiwe rirangurira kwa komisionere bashika kuri 4 maze naryo rikaza kudandaza kuri Sopebu ku mafaranga y'umurengera. Ni nkuru dushikirizwa na Josiane Muzaneza. Abatari bake baribuka Evariste Ndayishimiye ashikiriza imvugo z'ibihushane kubijanye n'ingorane z'igitoro mu Burundi. Mu ntango y'intwaro yiwe yavuze ko ikena ry'igitoro ryatewe n'abashaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Inyuma yaho gato avuga ngo hari umutegetsi yanditse ikete abuza ko igitoro kiza mu Burundi. Muri make yagumye na ntajyo ahindagura imvugo gushika naho yibagira ivyo yavuze mu ntango
ikanahavuye avuga ko ubukene bw'igitoro buva kubashaka ko kigurwa amakashi ngo kuba komisioneri. Ico gihe yari yavuze ko ubu leta yishikira kukigurira aho gikorerwa nyene muri rafineri. Haraheze amezi 6 abivumereye. Naga nabwire yuko iki kibazo mvuga ngo ni kibazo jewe maze igihe ndacicaye ukuri narakubonye ukuri igitoro burya abantu baduhatira kuzoza turagura buriho mugabo igitoro ingene kigurwa cy'amakiriwa n'iburi inyuma y'amezi 3 mwakinyoye mugabo twebwe kubera bamenyereye kwiba burya amahera y'igihugu bavuga ngo oya ngo gura ngo kashi twasanze duhomba amahera 36 kwijana. Igitoro ku kwezi leta Burundi itanga imiliyoni 30 z'amadolari. Muganda bw'igitoro kiza bigizenza amadolari imiliyoni 20 yose aribwa n'abande abakomisiyoneri. Nico bituma uzobona baguma batoba ngo ntituje kukigurira kuri rafineri. Kandi nakandabwire nibaza kuno munsi igitoro cya mbere kiraje byose bagipakurura twiguriye kuri rafineri. Kandi bazi ko twafite ubwato butatu buri mu nzira. Murumvise ko ico gihe yavuga ko ubu leta yigurira igitoro kuri rafineri aho gikorerwa. Amatohozi radio RP iheruka gukora mu bushikiranganje bw'igega ca leta ariko yoyo yatweretse ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabesha abarundi. Ishirahamwe Sopebu Ndayishimiye yashinze n'igikanganyo n'icibere yaho. Nta gitoro rija kurangura kuko atana amafaranga leta iriha. Ahubwo Sopebu ihagarariye mu gitutu ishirahamwe Prestige ry'umukenyezi wa Ndayishimiye kuko ari amatohoza yacu agaragaza ko no mu kwezi kw'icenda guheze ibanki nkuru BRB yabandanije yishinga iryo shirahamwe Prestige kubadandaza b'igitoro hanze y'u Burundi. Ariko igitangaje nuko abo bakomisiyoneri Ndayishimiye yiyamirije ari biryo shirahamwe Prestige ry'umukenyezi wiwe rigurira k'igitoro kuko amakuru twahawe n'abakozi bo mu banki nkuru BRB agaragaza ko igitoro ishirahamwe Prestige ryaguze caciye mu mashirahamwe 3. Ayo nayo ni Triangle Petroleum LLC, Standard Petroleum hamwe na MBM Petroleum. Bisigura ko ishirahamwe Prestige rigira kane mu kugihabwa naryo rigaca rigiha ryashirahamwe rya leta Sopebu kandi ku biciro biri hejuru cane kubera ko Prestige nayo iba yaguriye abakomisiyoneri. Ico gitoro tuvuga caje mu kwezi kw'icenda ku mwaka uheze wa 2024 cangana n'amaritiro imiliyoni 30. Uko kugihanahana hagati y'amashirahamwe ane rero bikorwa ku nyungu z'ishirahamwe Prestige kuko rironswa komisiyo kuri buri shirahamwe. Mu makuru yacu yo hanyuma tuzobereka ingene ishirahamwe Prestige n'aba bategetsi bidugiriza nkana ibiciro vyo kurangurira ko kugira baronke amafaranga y'umurengera bashira mu mifuko yabo. Arakoze Josiane Muzaneza. Tukiri mu gisata kijanye n'intwaro ibereye unariko mashirahamwe yigenga Forske rubona ko abarongoye ikigo Obuha bari kwakoresha igikenye ku matati y'amatongo ari hagati ya leta y'u Burundi n'umuryango wa Kabwa Frederic kuko aho bigeze ari ubutungane bwonyene bufite ububasha bwo gufata ingingo. Kuba umunyabanga shingwa bikorwa wa Forske Audace Habyarimana ayo matati agaragaza inyifato y'abategetsi bamwe yo kunyaga abanyagihugu amatongo yabo. Amatati y'itongo ari hagati y'umuryango w'umuhisi Kabwa Isidore aserukirwa n'umutambukanyi we Kabwa Frederic hamwe n'urwego rwa leta rujejwe inyubako uburaro n'iterambere ry'ibisagara ni ikimenyetso kibi cane kigaragaza inyifato itabereye mu bategetsi bamwe mu kwinyagira amatongo y'abanyagihugu, mu kwinyagira amatongo y'abapfakazi bakoresheje igihagararo canke ububasha bafise mu gihugu. Bene aya matati rero si ubwa mbere yigaragaza mu Burundi nk'uko bimaze kuba muri kahise eka mbere n'ubu bibandanye. Dufatiye rero kuri ibi vyabaye biriko biranaba kuri uyu muryango harinze hagera aho umunyagihugu yitura umukuru w'igihugu kugira ngo atabaze kugira amatunganirize amusubiza agateka ashira habona ingere ariko aratotezwa atabaza ko ubutungane bwokora bigaragaza ko inzego z'igihugu zitaba ziriko zirarangura amabanga zijejwe nk'uko bikwiye ahubwo ko ari izo nzego nyene ziba ziriko zirabatoteza. Uravye umuntu afise urupapuro ndangatongo titre de propriété amaranye imyaka irenga 40 urahavye urwego ruba rwaratanze izo mpapuro urwego rwa leta, iyo leta nyene ikaba ariyo yitwa ko ariyo iriko iramunyaga aho hantu, ni ikimenyetso cikwiye c'uko uwo mutegetsi canke urwo rwego rwa leta ruba ruriko rukoresha igikenye kuko
mu by'ukuri amatati yamaze kwaduka ntabwo ico gisata ubuha arico coca kiza kwigenza ko nk'uko umengo nico kihagaba naho amatati yoba afise ishingiro kuko uko amategeko abivuga avuga yuko sentare bifitiye ububasha ariyo yonyene irekuriwe kugira ngo ihindure canke ihakane urwo rupapuro rwaratanzwe. Iyo ni ingingo y'amajana 344 c'igitabo c'amategeko agenga amatongo mu Burundi. Ariko nk'uko bigaragara ubuhayo isaba umushikiranganje w'ubutungane ngo abe ariwe atesha agaciro urwo rupapuro, kandi nk'uko twadoje kubivuga ivyo vyamaze kugenda uko n'ubutungane buheza bukagira ico bukoze. Urunani Forske rusaba ko ibikorwa bigayitse byo kunyaga amatongo abanyagihugu vyohagarara, umuryango wa Kabwa Frederic ugatunganirizwa na sentare. Kurikire kandi Odasavye Imana umunyamabanga shingwa bikorwa w'Urunani Forske. Urunani Forske rero rusaba ko uyo munyagihugu yubahirizwa, uyo mupfakazi yubahirizwa, hanyuma igikorwa ca sentare kikabandanya. Forske kandi isaba guhagarika ibi bikorwa bigayitse byo kunyaga amatongo y'abanyagihugu, ibikorwa bikorwa n'abategetsi bamwe bamwe nk'uko twabivuze. Icya gatatu nuko bene aya matati ashigwa habona, hari ivyigwa vyakozwe, hari amatohoza menshi amaze gukorwa agaragaza yuko inyagwa ry'amatongo ku banyagihugu rihari, rigaragara kandi ribandanya. Nuko rero bene aya matati yoshigwa habona kugira ngo abayakorerwa n'abayakora bamenyekane. Icyanyuma Forske isaba yuko abariko barabikora bamaze kumenyekana abavuze ko ububasha ubahana hisunzwe amategeko, gutyo abanyagihugu nabo bagatezurirwa, bagaheza bagasubizwa mu twabo, hanyuma Uburundi n'abarundi bigasubizwa iteka, duhereye ku baramutswa igihugu, ku mukuru w'igihugu n'abafasha biwe, nk'uko abanyagihugu bamaze iminsi babigaragaza. Nibo basigaye bizeye ivyo vyose biriko biraba vy'amanyanga mu butungane canke mu zindi nzego za leta, batakambira umukuru w'igihugu. FPS babandanya n'amakuru twateguriye mu gisata kijanye n'ubutunzi. Leta y'u Burundi ikwiye gushiraho umugambi urashiho kugwanya igiturire, uza urasuzuma ko uriko urashirwa mu ngiro ngo kuko atawutsinda ingwano atagira intumbero. Bishikirizwa n'urongo ishirahamwe Parseme inyuma yaho bamwe mu ndongozi z'igihugu bameshereje ko uyu mwaka wa 2025 uzoba ari kugwanya cyane igiturire. Faustin Kumana asigura ko bimwe mu bigwanisho byo kugwanya igiturire ari gushiraho amategeko akongera akubahirizwa hamwe n'inzego zikomeye zizoshira mu ngiro uwo mugambi. Kurikira Faustin Kumana arongoye ishirahamwe Parseme. Twarumvise umukuru w'igihugu avuga n'umukuru n'amashinga amateka ko uyu mwaka wa 2025 uwo kugwanya igiturire koko hano kaba nkabyo uwo mugambi w'iterambere uravugwa ntuja mu ngiro igiturire n'intwaro ibere bikimeze uko biri no munsi. Mugabo rero icyo tuvuga kugwanya igiturire n'ingwano, nta ngwano itagira itagira intumbero. Icyo bituma dusubiye gusaba leta dushimitse ko yoshiraho umugambi wo kurwanya igiturire wanditse kandi urasuzuma ko amezi 6 aho ugeze ukajamwo abantu bose. Tumaze kwimba kenshi ibyo bigwanisho n'ibihe n'amategeko meza. Kurwanya igiturire ata amategeko ufite, kurwanya igiturire udakurikiza amategeko naho nyine usanga uri gukora ibi ayandi makosa. Ubugira kabiri ni inzego zikomeye. Aya madosiye aguma avugwa ntakurikiranwe ntagire iki, nta kuntu bishoboka. Inzego zikomeye kandi zirimo abahinga babishoboye bashobora guca bita investigation, ubushakashatsi. Rero bituma usanga hariho na za tribunal zikomeye zijejwe urudandazwa n'izakazi, kwigisha abantu amategeko ibijanye n'igiturire, kwigisha abantu ubwoko bwabo, guhagurukira rimwe bakaza barabibwira hejuru. Nayo mwirebe byo gukinga declaration de kwerekana amatungo byanditse amakonfidentere, iyo byose ni ibintu tuza gukora mu muco mu bijanye n'amafaranga y'igihugu, transparence budgetaire. Ibyo bitagiye biratera imbere nta giturire woza turiko uragwanya bikomeye. Usanga urwanya igiturire ufatuye ubundi ukareka cyangwa amadosiye ukamengo ntacari karavamo. Nibaza rero yuko ivyo bintu twosura tukavyicarira kugira iyi ngwano koko by'ukuri igaragara yuko ihari n'ibintu mu majambo gusa. Yari Faustin Kumana atadorongoye ishirahamwe Parseme. Mukanya tunaniza amakuru twateguriye mu gisata kijanye n'agateka kazina muntu. RPA
mu gisata kijanye n'agateka ka zina muntu inyuma yo gutabarizwa n'umuryango wiwe amaze iminsi 3 atawuzi iyo yajanywe n'igipolisi cyo muri komine ya Mugamba mu ntara ya Bururi, umunyagihugu n'Intunze Gerard wo ku mutumba Nyatubuye yaraye abonetse. Abegereye umuryango wiwe bavuga ko bagiye mubona ashitse mu rugo iwe mu ijoro rikuze kuri uyu wa gatatu. Ayo makuru nyene avuga ko yarafunzwe n'igipolisi ahantu hataramenyekana, bagashima ko wabo yaje ari muzima atakibi cyamubayeko. Twanganize amakuru twateguriye mu itara kijanye n'imibano. Imvura ivanze n'urubura rwinshi yaguye ku mutaga wo kuri uyu wa gatatu ku mitumba ya Kiyege na Rusaka muri komine ya Rusaka mu ntara ya Mwaro yarononye imirima ku rugero ruteye ubwoba. Abarimye bahombeye ivyabo basaba abajeje intwaro kuba hafi no kubaronderera abagira neza bafasha ngo kuko ariho bari bazeye ibabeshaho. Ido nido na Clovis Niyonzima. Hari mu masaha ya 8 n'igice aho imvura nyinshi yatangura kugwa ku mitumba ya Kiyege na Rusaka. Nk'uko isoko ryacu ribisigura, iyo mvura yari irimwo urubura rwinshi cyane ku buryo rwahavuye igonona imirima yose yo kuri iyo mitumba. Uyu munyagihugu ati ibyo twarimye byose nta cyasigaye. Imirima yari ihari yononekaye cyane rwose ku buryo ata muntu hari ico azosubira kuzerayo. Imirima yononekaye bari bararimye harimo ibigori, ibijumbo, ibiraya, ibiharage, ibitoke, imboga. Nukuri hamwe atagikozwe abantu baricwa n'inzara kuri ino mitumba igize komine Rusaka ya Kiyege na Rusaka. Abanyagihugu bo kuri iyo mitumba ubu bari mu kangaratete mu gihe bari biteze kuzogira ico bimbuye, ubu bagasaba ababishoboye kubagarukirako. Twahononye rwose ku buryo umurimyi yacitse intege cane rwose aravye ivyabaye. Tukaba dusavye yuko bwa mbere na mbere abaturongoye bo muri leta turongoye yuko ico bafashije kugira abanyagihugu barongoye ntibicwe n'inzara. Twongera tugasaba abagira neza yuko boza gufasha cane kugira abantu tuba kuri no mitumba twicwe n'inzara kuri n'agahina n'agahenda kuri no mitumba. Ubwo rubura rwaguye mu mvura yo kuri wa gatatu muri komine Rusaka rukaba rwari rucibonekeza kugeza isaha 1 y'ijoro irenga. Kuri ibyo twahamagaye Kaneza Karine mustanera wa komine Rusaka ariko turamukena. Arakoze na Clovis Niyonzima. Nayo makuru avugwa mu mpunzi z'abarundi. Impunzi z'abarundi zo mu kambi iri Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania zirahagaritswe umutima n'abagwara malaria babandanya akwibonekeza. Izo mpunzi zisaba abegwa n'igisata cy'amagara y'abantu muri yo kambi kwitaho ico kibazo cyane cyane ko n'abagwayi batari kubarahabwa imiti uko bikwiye. Reka tubibaze mugezi wacu Emmanuel Ndayishimiye. Izo mpunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Nyarugusu zimenyesha ko mu mavirage atandukanye ingo nyinshi zifise umuntu agwaye ingwara ya malaria. Isoko ryacu rimenyesha ko ibitigiri by'abagwaye iyo ngwara bisigaye bibateye ubwoba. Aha mu nkambi ya Nyarugusu turafise ikibazo gikomeye cyane cy'ubugwayi bw'ingwara ya malaria. Mbere twe kugerisha hano twita malaria tuyibona nk'ikiza cyateye, no kuvuga aho usanga buri muhana hagwaye abantu bake ari nk'abantu 4-5, hari naho usanga urwo rwose abantu bose bagwaye. Igiti y'amakenga izo mpunzi nuko naho ibitigiri babona ko ari umurengera abagwaye ngo ntibariko bararonka imiti ikwiye. Iyo umuntu adasinzikaye cane nta muti ahabwa iyo ajanye kwa muganga nk'uko bibandanya bivugwa n'amasoko yacu. Ko abaja ku bitaro uretse abantu bagenda bataje kunderuzo bataronka ubuvuzi nk'uko bikwiye. Yego kabisa impfu nazo zabaye umurengera. Nigute umuntu ashobora kuja kwa muganga hanyuma akatogwa malaria mugabo iyo akabashaka bora nepasamura biravura malaria. Ibibazo rero hari imiti ndegishahe. Izo mpunzi z'abarundi zisaba begwa n'igisata c'amagara y'abantu muri iyo kambi ya Nyarugusu gutanga imiti ikwiye kubamaze kugwara. Amavuriro nayo yugawe agasubira kugurura. Iruhande yo gusaba ko ibitaro byugawe byokugururwa kugira ngo abantu baronke ingene bashobora kwivuza, twosaba kandi ko hoboneka umugwi w'abaganga b'abahinga baza gupima indwara, ko twebwe aho bigeze ntitukemera ko ari malaria turavye ukuntu iriko ihitana abantu benshi kandi ku muvuduko munini, mbere bikagumuko impunzi tuza guhera tumazwe n'indwara.
uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka abarongoye amashirahamwe Medical Team International rijejwe gisata c'amagara y'abantu aho mw'ikambi ya Nyarugusu kugira bagire ico babivuzeko. Arakoze na mugenzi wacu Emmanuel Ndayishimiye. Amakuru ya RPA muyakurikiye muciye ku buhinga ngurukana wamenyi kuri wese 3 akaburungu RPA akaburungu OBI. Uyu rero ni wa mwanya wahariwe ikiganiro ako hambere. Uyu munsi tushikiriza igice cya kabiri kiba yagira kukungene aho hambere hahise bajya umwaka. Ikiganiro mushikirizwa na mugenzi wacu wa Kwizera. Ikiganiro cakahise amayagwa n'imigigo n'imigenzo y'ikirundi. Ako hantu ndishikirwa n'abamenyesha makuru ba RPA iminsi yose ya kane. Mu kiganiro giheruka twarababwiye ingene abakurambere bahimbaza umwaka mushasha binjiyemwo. Mwarumvise ko ibirori by'uwo munsi mukuru byaba bihagarariwe n'umwami hamwe n'abatware eka n'abanyagihugu bavuye mu mihingo itandukanye. Mwarumvise kandi ko abarundi bari basanzwe bafise uko baharura iminsi ikirangamisi kitaraza bakaba banajya umwaka hagati mu ntango z'ukwezi kwa Kigarama kubera ko ari amasaka y'abayeze. Gutyo umwami agahezagira uyo mwimbu ngo uze werera abarundi bose n'igihugu. Mu gice cya kabiri naho tuza kubayagira ku kamaro uwo munsi mukuru wari ufise mu buzima bw'igihugu n'ubwo abarundi muri rusangi, aho umutumire wacu umukurambere Rukundo William aza kutubwira n'iyindi migirwa yakorwa ico gihe, imigirwa igamije gutera intege abarundi ngo barushirizeho gukora ibikorwa by'iterambere. Kuri mikro muza kuba muri kumwe na Jewe Walter Kwizera. Ndabaramutse nongere ndabahe n'ikaze. ni iki ryanje ryatwese ni iki ry'abanyagihugu. Ndasubiye kubaramutsa nkuko nari mpejeje kubibabwira mu ntango za kino kiganiro. Umunsi wo gutanga umwaka wari umunsi ukomeye cyane mu buzima bw'abarundi n'igihugu bwacyo. Muri ivyo birori rero hariho umugirwa wakorwa uwo nawo ukaba wari uwo kugabira bamwe mu barundi bagize ico bamara mu gihugu. Umukurambere Rukundo William aratubwira ingene uwo mugirwa wakorwa hamwe n'ico bisunga mu gutoranya abagabirwa. Umurundi wese yaravyemerewe kwitabira ivyo birori bivanye mugabo naho ivyo birori biriko birabera. Iyo byaba biriko birabera mu miryango, urumva umuryango wose waba wakoranye, ni ya miryango bavuga ngo abajiji, abahanza, abanyagisaka, abenengwe n'ibindi mwene ivyo. No kuvuga abegereye aho ivyo birori biza kubera. Umuganwa yarahamagaza abashobora kuhashika bakitabira ivyo birori bakaja kubikora. Hanyuma bariko barabikora, umurundi wese ashoboye kuhashika yaba yemerewe kuhashika. Utashobora kuhashika nawe byaca bibera mu miryango, mukuru mu muryango akavuga. Bari baramenyereye yuko mu gutanga umwaka ari gusaba umugisha, ari kuvuga amajambo meza azotuma mu gihugu haba ihumure, mu gihugu hazotuma haba umwimbu. Hama mu gushikiriza iby'ubutwari bakavuga ngene intwari imera, bakavuga ingene umuhizi mu bintu kanaka agomba kwifata, agasigura ngene abo baba bariko baragabirwa igituma bagabiwe kugira ngo ico bagomwe abandi bakifatire ko, hama babandanye mu kuzobandanya kuba bahizi mu gukora ivyo byiza, byaba ivyo mu iterambere, byaba ivyo mu gutunganya neza iby'intwaro y'igihugu, byaba ivyo mu gutunganya neza imiryango, kuba intore, kuba intwari, kuba ubumuntu, kwiyubaha, indero, ibintu mwene ivyo nyene byo guhayagiza ubutwari n'ubutore n'ubumuntu by'umuntu, kugira ngo abandi bantu bazovyumva nabo baze bavyigane, kugira ngo
babe nkawe. Yarakora kandi mu migwi itandukanye, baba ari abahinga mu korora, baba ari abahinga mu kurima, ariko se abahinga bo muri iki bijanye no muri iki gihe bya kijambere mugabo aho kera bararaba umuntu afite ibitoke biteye igomwe, bararaba abantu bafise amayogi y'imyungu, ibihwanya, ibiyoti n'imihiki kandi bimeze neza. Si ibyo gusa, yarakora no mu migwi y'abahigi, umuhigi w'umuhizi yiruka agahakwa kunganya kwiruka n'imbwa, canke abahigi babandi babonye igikoko mu gutera icumu baba ba mbere, abo nibo bagabira. Ntibagabira umuntu kuko ari nyarucari, ntibagabira umuntu kuko ari umukene, oya, bamugabira kuko babanje kuraba ubutwari, ico bamushima, ubumuntu, ibintu mwene ibyo. Ahubwo ikindi kibazo, none umwami yagabiki, nababwiye ko umwami yashobora kugaba inka, yashobora kugaba igitungwa, ihene zariho kandi umwami yarazigaba, canke akagaba amatongo. Baravuga ngo kariya gasozi tugahaye umuntu kanaka kubera ibi n'ibi n'ibi, kubera ari umuhigi karuhariwe, kubera ari umugwanyi karuhariwe agiye ku rugamba ajanye n'umwami, kubera ari umuhinga mu kurasa umwambi n'umuheto, kubera ari umuhinga mu gutera icumu, mu kugema. nibyo umwami yaraba kugira ngo agabire abantu. Niho haca haziramwo bya bintu bita ngo ni ugutanga amasiyasi byakorwa n'abami kera agatuma abaganwa. Hari n'abagabirwa kubera ari abagendanyi b'umwami, bagendanye n'umwami bakamufata neza, bakamufasha muri byose. Muti mbega none uwo mugigo wo kugaba uwo wari ufise akahe kamaro ubuzima bw'uwagabanye? Aho umutumire wacu amenyesha ko ivyo vyatuma abantu bahiganwa mu gukora iciza, ibitandukanye cyane n'ibikorwa muri kino gihe, aho usanga abashirwa imbere ari abanyonozi n'abicanyi ruhebwa. Uwo mugigo wari ufise icumaze, wari ufise icumaze kuko n'uyu munsi murabona mu birori by'uyu munsi umutware ari buramatare, ari umukuru w'igihugu, mwama mubona ko bagabira abantu. Hari ibintu kanaka novuga ngo babayemwo abambere, no ku mwami nuko byari bimeze. Hanyuma iyo umuntu yabaye uwa mbere byaratuma bamugabiye, abari inyuma ye bakazovuga batinge nanje nkore neza kugira ngo nzobe nka naka. Ako niko kamaro byari bifise. Hanyuma uwagabiwe, ibyo agabiwe ari nk'inka, urumva yari igiye kugira akamaro mu kibano. Yabyaye nta muvyeyi yabyara ngo abura amata, kandi kwa naka inka bamugabiye ikamwa. Amase yayatabije umurima, yaratera imyungu, umubanyi akawumuhako, ako kari akamaro. Hanyuma ikindi bariko baravuga neza uwatumye uwahawe agashimwe kubera ibintu kanaka yakoze, abandi barabifatira ko akarorero bakazovyiga. Ahubwo ikibazo bavuze ngo nakahe kamaro byazana, ahubwo aho ubudasa buri ndabigereranije n'ivy'uyu munsi. Uyu munsi gukora neza mengo n'umugani, uyu munsi abantu haguhiganwa mu gukora ibyiza, cane cane muri iyi myaka turimwo yo nimba novuga ngo yo kwingoma. Abantu ntibagihiganwa mu gukora ibyiza, ahubwo bahiganwa mu gukora ibibi. Uravye uyu munsi abantu bahiganwa mu gukora ibibi, kandi abakora ibibi nibo bashimirwa ari benshi kurusha abakora ibyiza, ku buryo turiko turatera twegereza igihe Bibiliya ivuga ko mu gihe c'iherezo abantu bazoba bikunda, badakunda babo, birarira, banegura n'ivy'Imana, batuzura. No kuvuga muri make ngo mu gihe c'iherezo Bibiliya ivuga ko ibibi bizogwira. Muri ubu Burundi bwacu rero muri iki gihe, naho tubona mengo turi mu ntwaro igerageza kwereka abarundi ko twashize Imana imbere nk'uko babivuga no mu bwirizwa shingiro birimwo, ariko akarimi n'ibikorwa biratandukanye. Uyu munsi abantu bahiganwa mu bibi, abakora ibibi nibo bashimirwa kurusha abakora ibyiza. Iryo niryo tandukaniro rihari ku by'uyu munsi no ku byaba ku ntwaro z'abami. Rero umwami hageze ko atanga umwaka yashimira abakoze ibyiza. Itandukaniro rihari uyu munsi no ko inkozi z'ibibi arizo zishimirwa. Abishe benshi nibo bahabwa ubuzi, abanyuruje benshi nibo bahabwa ibyicaro muri leta, abivye byinshi by'igihugu nibo bashigwa imbere. Mu gihe kera umwami yashira imbere abakoze ibyiza, mu gihe kera umwami yashira imbere abahizi mu kwivuna umwasi, abahizi mu kwagura imbibe z'igihugu, abahizi mu guteramira umutekano. Abo nibo umwami yagabira, abahizi mu guhiga, abo nibo umwami yagabira. Ariko uyu munsi barabicuritse, abakora ibibi uyu munsi nibo bashimye. Uri radio shahu uri radio. Yego niko abarundi batari bake barigina umunsi usozera umwaka, ariko ni bake bazirikana insiguro y'uwo munsi, kuko mu by'ukuri kategerezwa kuba akaryo ko kurimbura ibyo umuntu yaranguye mu mwaka uheze, akanigira imigambi y'ingene arushirizaho mu buhizi. Naha nyene
umutumire wacu asaba ashimitse abategetsi barongoye igihugu ikigiye kugarukira umuco ndundi umuco runtu bakereka akarorero keza abo barongoye mu gushimira intwari z'ukuri aho gushira imbere abimonogoje mu gukora ikibi kuko ivyo biri mu bituma abantu badebukirwa. Mu gusozera kino kiganiro nosaba ko umugirwa wa kera wo gutangura umwaka no kuwusozera abarundi batwara bosubira bakaraba muri kahise bakaraba ingene umwami yashimira abantu ico babagomwa ico babashima hanyuma bakabifatirako bakareka gushimira inkozi z'ibibi bakareka gushimira abo basangiye imiryango canke intara canke imitumba ahubwo umuntu agashimirwa kubera ubutwari kubera ubutore kubera gukora neza bikaba arivyo bimuranga bikaba arivyo barabirako aho vyoba bitandukanye niriko birakuguba nkuko nabivuze uyu munsi umuntu arangwa umuntu yemegwa umuntu ahabwa agashimwe ni wivyo vyinshi muri leta ni wishe benshi ni wanyuruje benshi ni wagunze abandi ni udodobereza abandi ni uciza ngondagonde muri make abatagira ubumuntu abatagira ubutore abo nibo benshi bagabigwa mu gihe kera hagabigwa intwari hagabigwa intore hagabigwa abafise imigenzo ifite ikimarira abandi. Nino kuri ako kamo ikiganiro cacu giciye kigarukira. Twizere ko mwahumviye ibitari bike na cyane cyane ko tutari dukwiye kugira umunsi mukuru wo kwigira umwaka mushasha tutirimbuye ngo tunigira inama y'ico tugiye gukora ngo turushirizeho kwiteza imbere. Ndashimiye mwebwe mwese mwari muduteze yombi. Ndashimiye bimwe bivuye ku mutima umutumire wacu Rukundo William yafashije kuremesha kino kiganiro. Walter Kwizera mwari kumwe kuri mikro ndabikebanuye ndabifuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu nagahwanye. Cyari ikiganiro ako hambere imigenzo amayago n'imihigo yabo hambere tubiragaragara ako hambere Ibyo ni biki numvaga yemwe reka reka Amakuru n'agahinda gusa mu bisata byose n'amarira n'imyidogo biharangwa. None Kapitori nawe ivyo bituruka kuki? Umve basha namwe ngo bituruka kuki? Mwene mwumva ko biterwa n'intwaro mbi? Intwaro mbi? Intwaro mbi no kuvuga iki Gasaruvato? Intwaro mbi naho ubona atagisata na kimwe gikora cisunza amategeko bituma igihugu gihungabana mu bisata byose. Umve Makuru hajya wumva bavuga ko nyakwigendera Perezida Nkurunziza yagandaguwe ahawe isumu n'abamusubiriye ubutungane ntibugire ico bubikorako. Umugwizatunga Jackson Simbananiye batazira kirahwata akagandagurwa kakaba kamizwe n'ingoma n'uruhara yagize mu rugamba rwa CNDD-FDD. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwa ziriki. Muganga Christophe Sahabo amaze imyaka 2 mu munyororo atarubanza rumwagira azira umunoho wakagwi k'abategetsi. Ivyo byose bituma ata muntu n'umwe asubira kwizera ubutungane. Emwe sivyo gusa warumvise bavuga rugomero rwo ku mpanda rwanyurujwe imiliyaridi 54 zari kugubaka zikagabugwa n'akagwi k'abategetsi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yavugwamwo ikarangira hagaritse amatoza kuri yo dosi. Bibuke ya miliyoni 120 y'amadolari yanyurujwe n'ishiramwe Prestige mu rudandazwa rw'ibitoro. Havugwamwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline. Ubusuma mu gisata c'ubutare ivyo byose bituma haza ubukene, ubushomeri, ubukene bw'imiti, tutibagiye icikagurika ry'umuyaga nkuba, ubukene bw'amazi, isukari, igitoro coco. Emwe twarumiwe. Yo ndatahuye bayo ivyo byose bigasonga gusibe n'ubusuma bwama bwibonekeza igihe cyose amatora ageze bisigura ko twamado twagwa nabo tutitore. Ubu rero ndabonye igituma ibi byose bitigera bitorega umuti. Erega yemwe inyinshi zova muri twe bw'abanyagihugu. Nongaha twesozera ko amakuru yo kuno wa kane twari twateguriye. Abashimiye mbogwe mwese mwateza abiri ano makuru nkashimiye bagenzanje umwe wese kuco yafashije. Hervé Nyuhire meje kwashikiriza ano makuru nkaba ndabasezeye nayifuriza kugira amahoro y'uhoraho.